Yes, nyiriwe namwaramutse nkuko musanzwe muri ko murabibona imbere yanyu, imbere ya kamera hari abantu babiri nkuko musanzwe mutumenyereye ni Synergie kwa kundi twabibemerera ni Flori Podcast TV na B-Info News nkuko bisanzwe sinamwitangura umutumire ariko musangwa mugabo kumbure ngira birakenerwa ko nawe banza kugira akantu bita agafungura rugi dukunze kumva ngo gasunika rugi katuzgira obaha akantu kagafungura rugi ariko nkuko mubibona tugiye kuraba ibiriko biraba muri no mwanya mu burasazwa bwa Kongo mu karere ka EAC eka umwanya n'abadukundira turaza kujabuka hakujya y'amazi hakujya y'imbibe dusesangure tubongera tubaha ukuri kubiko biranyegezwa eka nibiko biragaragazwa gushigwa ahatabona mu mwijima nkuko natwe twamaze kwiyemeza kubitara ku giciro icarico cyose naho bidatahura benshi ndaguha ikaze Merci beaucoup Frère Komikazi na hikaze kandi abagira badukurikirane kuri no Synergie twakoze yakunzwe n'abantu benshi ndetse banadusabye ko tuza turayikora kandi tugiye kuza turayikora cyane kuko bituma ivyumviro bigira ingufu kivuye ngaha ikindi kiva handi tuzaga turagerageza kuzana n'abandi benshi menyereye bakora ibijanye na geopolitique cyane kugira ngo tubahe ukuri kuko ibihuha biba byinshi turiko turavuga rero niko Dide Black kuva muri B-Info News ndizera yuko tugiye kubana neza makino kiganiro yes ko Dide Black ndizera ko wama uri kanuye wama umurika hari hakujya Kanyaru ngo uriya mu murongozi kichwa kikubwa cha Rwanda ngo ntamerewe neza bivanye ngo n'imigwano ikirabera hakujya just ngo Kurubibe guhagaze mu Rwanda neza na neza ngo urabona ahantu hakora bera imigwano ego ubizi kwiki merci beaucoup hari kiganiro nakoze kuri B-Info News ndayivuga ko ukungene mu Rwanda batewe ubwoba cyane nibiturika ariko barumva yuko biri kuraturikira hafi y'igihugu ciwabo mu gihe hareze igihe kinini atabazarinde cyangwa FDC bagaragara hafi y'u Rwanda muga uno munsi ndakunda kubwira yuko umuzarendo yibereye muri Kongo ashobora gutora ibuye akarimijura mu Rwanda ngo bahagaze ngo ahitwa Nyiragongo harabera indwara mbwa hari akandi gace nibagiye neza ntibuka ko gafatanye n'u Rwanda direct bahashika ya aho gace rero ko garamwa abazarendo abanyarwanda tegeza kuvuga yuko bagomba gutekwa kandi ikindi cyo bari ko baravuga ko bavuga yuko ngo bazarendo ngo bazanye ngo na FDLR ngo FDLR ngo yahabe inguvu n'umungu wa Havyarimana ngiraje ngo injire mu Rwanda iturase ariko je sinibaza karuko ico nibaza ko FDC nazende bari baragwana no girasubi bakubitse shamba muri Goma batisohore mu gihugu kandi imigwano pe irakomeye ko ngaha muri Nyiragongo hamaze imise ko rabera imigwano kandi imigwano ikomeye cyane za Kazinga yes Kazinga yo yamaze kwigarwa na FDC na mutabi yes Kazinga makuru arahari kandi amakuru ameze neza amakuru atari ibihuha ari communique officiel ku ruhande rwa FRDC abazarendo baragaragara ariho bari bakoresheje amareresi n'amafoto nkuko n'izimbwebwe za Sarambwe zishitse mu duce tugenda dutandukanye babigaragarisha amafoto ariko bobo kenshi bakunda gukoresha ibintu bita ama intelligence artificielle yes wavuze ku kintu kijanye nuko bariko barashira imbere FDLR muri no minsi Paul Kagame arahanganye n'umusigwa uwanya kwigendera Juvenal Havyarimana yahora arongoye igihugu cy'u Rwanda imbere ko Paul Kagame ahashika akatazanye ivyo entre guillemets abanyarwanda ko barita imikoshi umubano mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibe ndavuga u Burundi Tanzania Kongo ibyo ni byo bihugu byaseserewe cyane kuko Uganda baramaze gukozanya ko ariko kenshi uzokumva ngo n'umuhungu nase ngo bajya barazi ibyo yabarimwo u Rwanda ramaze gukozanya ko na Kenya naho nyene uzumva ngo bajya no mu bihoze barazi ibyo barimwo ariko ndavuga uruhande rwa ruseserewe cyane bijanye n'imigenderanire n'izi ntambara ni Kongo u Burundi na Tanzania Paul Kagame ariko aragaragara nk'umuntu ariko arahangana n'umuntu umukuru w'igihugu ahagarariye imiliyoni cyasiye agatora umwe mu banyarwanda ari umuhungu wa Havyarimana Jean-Luc Havyarimana atari mu gihugu
akamudebata ko imbere y'abadiplomate imbere y'aba nubwo baba baserukiye ibihugu vyabo kuko hari muri convention center nimba ntihenze hari ndongozi nyinshi hari abaserukira ibihugu abambasaderi eka n'abasanzwe ari abanyarwanda abafise intebe zo hejuru cyane mu gihugu cy'u Rwanda wewe ubifata gute kubona umukuru w'igihugu ahaguruka novuga kwibasiranye nk'abanyarwanda akitondera akifatira umwana umuhisi uratwa yabagerageje kwagiriza mama wiwe Agathe Havyarimana ko ari umujenosidere konza bahera kuri Havyarimana bwiwe umuryango wiwe wose aba bagihema bobo n'ubu baracitwa ko ari abajenosidere babonye rero Jean-Luc burasirazuba bwa Kongo kwari kudegedwa gusa yo bari iheshusho bagerageza ubona bakoragerageza guha Jean-Luc Havyarimana mu gihe tuzi ko ubona we yafashe umurongo wa politiki woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Nira kuyobora igihugu cy'u Rwanda ndibaza ko bugaragara bwiza canke kandi akubwira ati igwe canke ntigwe je ntegezo kiri play kiri neige ntegezo guharanira kurokora gusova igihugu cy'u Rwanda kuko ngo aho kiri kumwanisha abanyarwanda. Yes none iryo shusho ubona Paul Kagame na Olivier Duhungirehe n'abasanzwe bakikuje Paul Kagame inkotanyi muri rusange bakoragerageza bifatira Jean-Luc Havyarimana uwo bisobanura gute? Merci kw'ico kibazo ni ciza kandi ndazi ko nakora dukurikirana bumve ko ari kiganiro canke ikibazo kiri très intéressant. Ati kutumanze subire nyuma gato hari ikintu uvuze ati Havyarimana nawe ashinjwa yitwa umujenosideri. Yes. Ariko genocide yakozwe Havyarimana yarapfuye neza cyane yabaye inyuma y'urupfu rwa Havyarimana. Muga uno munsi abanyarwanda bamita ko ari umujenosideri abantu bemera bino bintu tuvuge ko bafise ubwenge cyangwa atabwo bafise bo kubganje bari bukeye barabufise ngo babukoresha nabi babufata umwanda ngabo muri terme neza na neza avuga ati nta bwenge ugira. Okay nubwo bafise bafata umwanda reka tubifata uko sivyo uno munsi uno muntu wa Havyarimana Kagame mu ijambo giwe imbere y'abadiplomate kiretse yuko mwibasira mu bindi yaramagije ko se amaze gufa ari we yayoboye genocide sinzi ngene yangana no mugabo sije tuje guhagarara ko katuyagire hamwe eske ni kubera iki Kagame atejwe uruhagarara mu mutima wiwe umutekano muke yahungabanye pressure yaduze tension yaduze kubera umuntu wa Havyarimana wari karaza gutemberera muri Kongo. Icambere ariko arerekana intege nke afise ubwoba afise uno muhungu kuza ngaha hafi y'u Rwanda nko muri Kongo President Paul Kagame ategeza kugutira tasho kuko arabizi abene igihugu bose yabishize ko ku nguvu nta numwe amukunda kuko ujya muhungu aramutse agakorokera mu gihugu cy'u Rwanda dufate habaye n'ibintu by'amatora Kagame nabwo yotsinda ujya muhungu kuko abanyarwanda benshi burya murabira mu rugi wakihorera sivyo baba bwabwo yashitse abatera yabateragiye vuga nkunda utankunze ndakumena umutwe nuko nyaburyo kuntu uza gutongoza nk'umukobwa sinzi uko bigikunda uri nk'umuntu afise nk'inko bati uranyemera cyane ntunyemera uri kugutwe tigeza kukwemera yemejwe n'icyo yemeje kubera wamushize ko ubwo wagize iterabwoba yatinye urupfu niko rero abanyarwanda benshi pour le moment babayeho rero uno munsi uno muhungu wa Havyarimana yaravyivugiye wenyene haba mu vyiza haba mu bintegeze kugira ane kurondora igihugu cy'u Rwanda wibuke neza yuko President Kagame
aba bantu bose baramufasha mu manyanga yiwe umenye yuko basigaye bafitanye imigambiranire n'abopoza b'u Rwanda abandi mu opposition y'u Rwanda bose bafite intebe mu mahanga hariho aba president urumva uno musi jari karaza kwa Kisekedi bakavugana Kayumba Nyamwasa akaba president urumva bisigura yuko Kayumba Nyamwasa ashobora kuza ku buryo bwa gisirikare Patiri Nahimana akaza mu buryo bwa politiki ujya mu akaza nk'umuyobozi kandi birashoboka uno munsi biravugwa yuko bagira atewe igisirikare kiri cha opposition y'u Rwanda atari FDL cari caratevye nyuma y'imyaka 30 ya atari FDL iba yariyo ibita FDL naho bagahindura izina niyo makuru ariko aravugwa niyo atitije u Rwanda umwanya n'umwanya ko bashobora kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda bakinjira cyo kugenda bibona niba bavyumva niba bikunda ko bakora kino kiyago Jean-Luc na Nyamwasa na Padiri Toma na nibaje hamwe bari kujyana nimwashaka gukora amakro bose nibashaka gukora rebellion nimuze muri FDL ni izina bamaze gucafuza ku rwego mpuzamakungu ngira n'umwana mu Rwanda vise FDL yumva ko ari abajenosideri gusa kimwe ngomba kugarukako kubera iki umuntu wese ari muri opposition bamwagiriza genocide ico ni kimwe kandi bagenda kuraba vise point commun n'abantu banyuranye n'ubwoko bwa Paul Kagame maze kunyuranya n'ubwoko bwa Paul Kagame uca witwa hamwe genocide aho ufite amezi 5 vuba ariko ndavuga bino ngana ku mama yitwa Victoire Umuhoza Ingabire afunzwe uno munsi azira genocide atakoze kumva zuko ari umuopoza bigaragara ko ashaka kuguharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke nato umukuru w'igihugu mugabo kumva afise ijambo nk'umunyarwanda ibi Paul Kagame bikaba bimubera umururazi akaba ari naco gituma nkengurukira umuzungu ntamenyego ivyo twakunda kuvuga abazungu nabo bamucuze kiyoforije Paul Kagame nabo bamuhinyanyuye bamuteramo ivyo bintu baranakorana aranabagamburukira benshi uzumva ngo ntibikunda ngo Paul Kagame ngo muzoga mubona uko nyene no ihakira kimwe kitagaragara bana kimwe n'indege irakoro kiri mu kirere n'indege barayikorera direct kuri imyaki bafise ibizimyamoto birenze ariko Atlanta na za Los Angeles na zande zarahiye zirasha za California hariya bahari n'ibizimyamoto biba biparitse ku marembo donc nakina kimwe kidashoboka rero nako ndavuga ati iyi formule y'aba genocidaire ya FDLR tuvuga ko abarundi kandi n'abanyarwanda benshi naco bituma n'abanyarwanda ndabakengurukire nimba muri ko murabikora mwisunze kubona twatwe twarahagurutse kandi tukiri bato bigatuma hari witwa Badrama yasura arasohora ikindi gisasu abanyarwanda ndiko ndakenguruka cyane mwahagurutse ubu nivyo rega nzo kwitwa incungu wacu wakoze ntaco ukuri amateka y'incungu gasanga incungu yabikoze iri munsi ya ifise imyaka pourquoi pas wewe kandi bikore muri mu nzira nziti diplomatique utarengereye rero ku kijanye n'iki ca genocide kandi ngo guca ni mu kwa kane hajya bagomba kugira iminsi mikuru ya genocide je nbatsa ko ikiganiro ca genocide twogikora neza na neza soit turi duo cyangwa turi trio tukagaragaza neza kuko hari ibintu binyegeje inyuma yi genocide yo mu Rwanda kuko haba bamwe n'abandi bamwe baravuga ati yarabaye ntuvyanse mugabo kubera iki muyikoresha business kubera iki ibintu byose umuntu jambo ribura mu genocide yes nkuko muri murabibona twaronse umugisha kavura ariko nta yes twe muri urundi ne den turahari na n'impamvu cyangwa bizone turiko turakora bino mu bwitanzi ni iki kandi ni blessing rero nako ndavuga ku kijanye n'izi ngeso z'ugwanko haba mu karere canke mu Banyarwanda muri rusangi nizere ko atari ibintu biheshishema Paul Kagame kandi Paul Kagame hari n'amakuru ariko aravugwa Jean-Luc yaramwishuye sujya gusa na Muyaya aheruka kuvuga ati nimurabe Paul Kagame inyuma ya bino bihano ano masanction yaragize neza mu mutwe yes Muyaya we yagiye akoresha na terme yitwa ngo petage benshi bumvire ngo gupeta akora gupeta no gusohora umwuka mucishije mu gusura ariko rero ntiyaravuze petage ni infori ni kuba uri muri wateze deséquilibre mental uvuga ivyo ibisubizo byose n'umuyaga kuko Paul Kagame
mubiravye mushake mu bikompara abanyarwanda canke abarundi Paul Kagame yari umugabo ari kubworoheje nihagarara kera ndavuga simvuga uyu kera ari umuntu ari mesha akubise ku ntebe bose bana baranyagara avuze itegeko saa moya n'umunota umwe saa moya n'amasegonde ryaba ari execute abantu konye abanyarwanda barabayeho mu bushitsi mu gishitsi giteye ubwoba mu bwoba buteye ubwoba mugabo urana ko yanyagaye yajeje abantu yakwamvutse kabisa n'ubusaza canye nibi bihano nyene burya ibi bihano uremeranya na Jean-Luc Namoya yavuga ati Jean-Luc yarabivuze ati burya ubu mutamwongera cyo muraba ariko arakoresha rino zina ryanje kubera ko hari impamvu ari kibazo afise wenyene muri we uri musa ashobora gukoresha izina ryo kugira ronke icavuga ubundi ho amajambo yaramushiranye andi ni mu mutima yakunda kurimba amajambo yaheze ko nanadedi nuno wose nuko mutama yimeye kandi nivyo ubakashuruza ujya acuruje FDR bahagetse kacuruza Havyarimana Numusa aradandaza izina Havyarimana akadandaza izina Havyarimana ariko ndizira ko bitagiye ariko Havyarimana yaravyaye nkane je sinibaza ko bizamworoheye nenje tuma mutinya yari umuntu ari reja aravuga ati reka nakare agapeta yari nka wa mungu wa Museveni avuga ati intare turatewe sinzi mbe wumvise yuko indege za Kagame zibiri zimwe imigugu miliyoni w'amayero zakorewe mu Minembwe nico kintu kiriko kiratuma abanyarwanda bagira ishavu baravuga ngo amahera yatwaye muri football irakudahwa uwahaye muri basket irakudahwa uko yatwara mu kurugamba urugamba rwakunaniye iruhande y'urugamba wakaja mu biturire kwa Graham hari ngo gusabire ngo ibihano ntibihave ntibibeho bihave byose biraswase ubu rero drone nazo mu Minembwe FRDC yatikuye drone ihejeje kuzitikura mbere baherekeza no kubacucuma none gasha byari kugenda gute igitigiri c'abasirikare ngo bahatikiriye nindiri turarindire bila iharuro nyezina ariko mumenye ko mu Minembwe bari basobotse bagerageza objectif yo mu Minembwe sinzi ko ndayitara nko nawe itahura objectif je nabonye igituma bariko baraduza amadrone mu Minembwe bagerageza kugenda kurasa mu Minembwe harabanyamurenge business zihari mu Rwanda mu kudandaza amaraso na banyamurenge no kudandaza impfu kudandaza ibiziga no kudandaza amaraso rero bari badugije ziga drone mugabo sinzi ko bitahura nko genda bitahura ndizera neza ijana kwijana ko bari badugije ziga drone zija mu Minembwe kugira barasa abanyamurenge cyane gose rega igituma baba babikoze uko ku munsi w'ejo FRDC yiwe yacucuma zinonyesha ndazana makuru yaraba kuri kuri BFN zinaraba FRDC yabiriwemo ibacucuma mu buryo budasanzwe rero uno munsi bari bazanye zino drone kugira ngo bikunde bashobore kwica abanyamurenge bavuga yuko ni FRDC kabacucuma yego cyane batake ibirindiro vya FRDC abarundi bazande barasanzwe bari muri biriya bice ariko FRDC yabwiye ati nta rusha mfise kuduza drone ngaha nevu yaciko yacinaso itangaje kurozo ndege yavuze ati nta ruhusha mufise kuduza indege y'intambara muri karere kandi ntabwo mufise rero ko muzokomeza kuziduza tuzokomeza kuzitibura irashira ko bariko barabanaho nyanga agahenga yabishize ko navyo sivyo mugabo sinibaza yuko sinabishigikiye ko na FRDC iri kiraga bibiteye FRDC nta gahenge none bagahenge bagahamwe n'igihugu bigasubira beri biri ko iragwanira muri Kongo ahubwo nyine Siredi tabara na M23 ziko ziragwana ni leta ya RDF ni biroberi na leta sawa dufate ko urari rupango ari wanje muhira ibisuma vyinjiye ngomba ndabitikure agacaza ngo bangwe ngo banze mugire ngo agahenge muhira wanje ubanza kucikiza FRDC n'agahenge je farahonyoye kuko ibi byose bavuga ngo amadrone ngo irarasa ngo bangwe FRDC ngo irarasa ngo hamangu gavyitirira wazarendo umunyamerika arabibona none ko atagirije FRDC ko canke leta ya Kongo ngo bahonyanza agahenge canke bagaye nivyo nta muroberi yemerewe kuduza indege nubwo ari ari nakimwe gifise indege mwese nta nakimwe icahe kuko haramira afise indege wapi izo za El Shabab zafise indege wapi kandi kiroberi nyabara bajya bambara ibisasu bakaza bakabituritsa bambara ibisasu namwe mugende mwituritsa mugabo indege yose izoduga hariya mu kirere ca Chisekedi mu gutikura rero jewe FRDC nshye ko yagiriza ngo yavyo yagahenge ngo seserofe
no iri muhira iri kirivuna yes itegezwa kurasa gushika ibagejeje mu marembo kwanza banasohotse bageze kure bageze hariya hakurya mu Rwanda. none ko tuzi yuko iyo indege y'u Rwanda igiye hariya muri Kongo bakayirasirayo Kagame uri bukiyambere yagovye kuyirisha abanyamurenge izi nazo kurizirihisha abandi wamutumye niba ari umuhanda ari business wamutumye arihisha umutima niba ari wamuhanuye nabi umuhanuza akazi kaheze baza kubona decreshasha nimubwira yo warambeshe ubu miliyoni 2 z'ama-euro agera amafaranga menshi cyane kandi ava mu maraso akongera akava mu burasirazuba bwa Kongo iruhande ya za Minembwe na Rubaya harabaye imisozi yarakoretse abantu turahojeje kwanza imiryango ndavuga abasivira abakongomani nyezi nako hafiriye abakongomani s'abanyarwanda bajya baja kwimba hariya hose ari hose ku masite mini ya Rubaya vyarabaguyeko kuko hari amazi ngo mu gihe c'imvura amazi aruzura igasi nayo ngo ni terre glissante ni ya indi usanga yorosha itembagara cyane bazi yuko umusozi washobora gusanga wamarukanye n'inzu nka yes inzu kandi zimwe ugasanga ziyunguruje kavuga ati kumenya inzu yanje yari hajya borne kumenya yasigaye ndiba za abantu bari bajyanye bisanga yahindutse yagiye bwibuke yes ibi bintu muvuga yuko muri Kongo kabisa ivyabo bikomeza kubagwira cyo cyane kwizinyeshamba zazi ko muri barazikihari nizo zinahimba burya butari yes inzo ziko zirabyimba yes ibi vyago biracari byinshi twihanganisha abakongomani ariko bwana frère aha naho muri Katogota ngo hari imyiteguro idasanzwe ku mpande zose Katogota Ruvungi Kamanyora sinzi nakuru kumaze kuyumva bo ndiko ndumva ko Gatogota ibintu biko biratogota nyene biko baracemuka Katogota hari abasore baneva mbere arubitse yes ndiko amakuru ndiko ndayakira 5 kuri 5 kuko antene zirashinze yego zirashinga kamera nazo iyo umuntu abishire kintoki neza na neza ariko amakuru y'icizero nuko muri Kongo ubu baswe bakoresha terme ya kirapanze ikirora bako baragipanga ikintu kimeze neza cyo gituma ubona Kanyuka Lawrence yari yasubiriye Uringoma sinzi ko arubizi cyo gituma Kanyuka Lawrence yahora inyuma y'impapuro niwe yakunda gusinda amakomunike yose ngo Uringoma bamugirira moya mbiri ubu Kanyuka niwe asigaye agaragara cyane aheruka no kugaragara mbere Trere Sama mu video yebereka abasivile bari kure kare abatipe barakora ibintu bakibaza ngo ntitubone umuntu ndifise ubwira ibintu kare yo bavuze ngo basohoye ngo basirikare umukameramani yaregera hamwe n'abantu babona ko bakoragira zijya karasisi zabo ubabona mugabo kuri iyo video bavuze ati ngo izi ni fungu 5,000 ngo tugomba ngo dushikirize Kanyuka yarahagaze aho ngaho na bwa burebure bwiwe ariko wamengo ni focus nka kure hari inyuma ariko haragara bagize focus barasize focus ndende sana nawe bavuga ati none mufise ubwoba nyabaki kuri iki kintu rero jewe uko nabitahuye sinzi ko nabo ariko bitahuye ariko ndashaka tusangire nko ari duo kuno twakoze synergy utahura gute ko M23 yoha imfungwa zigera ku 5,000 utegere neza igitigiri umwe ijana igihumbi 2,000 3,000 4,000 bagatora ngo dutoye imfungwa ngo tuzisubirije ngo tuzihaye ngo leta ya Kongo ari leta ya Kinshasa izo mfunga mbega umuvira zaje zifungiwe agashoka cy'abantu 5,000 hajya bafashe gaherereye nyene ahubwo nyene nyamba ababikoze mu bwo buryo bagira amadute kuri izo mfunga eske izi mfunga ni bande zafashe gute vyagenze gute ubundi iyo wabeshe kera haragera ivyubesha umengo wasubiye ibwana hari ibintu bidashoboka kandi ni wabeshe kera uvuze ukuri baguma kubona kare ibintu kinyoma izi mfunga ahubwo nizaja mu ya leta cisubiriza ifunga izo ifunza barobe bo naje cyumviro notanga n'inkico nibabatwara ahantu muri confinement kujya baca batora umuntu avuye iburaya canka avuye ahandi hantu igihe ca covid ngo cahajya niba confine bahamagara umuntu mwumwe hama bumve ko yes bumve ko bafatiwe n'ivyo M23 yavuze nibiki ari vyo kandi ndizera muri interview y'abantu 5,000 muguri utubiro nka 10 hahandi umuntu wese yakira nk'abantu 100 ku munsi ndazu dans 3 jours
5 jours bazabahejeje kubumviriza hama batange bahe raporo oni kuko AFC bijya yakoze igare ditabara hariya na RDF kwa guhuma amaso makungu yerekane ko M23 atakibi atabwicanye ikora kuri tere abifashi basubiza hanyuma nayo cije kuvuga ati ni muduhe naka bazi neza biyiciye bace bagiriza leta ya Chisekedi ko yoyo ifashe M23 ibica ubwo babona ko dutanze igitigiri cy'abantu 5,000 naraye mbona na bamwe mu basanzwe mu bihugu vya Burayi mu badepite b'ibihugu vya Burayi hariya canke ibihugu vya Burayi muri rusangi bamwe muri ivyo bihugu vya Burayi bakeje ngo M23 yakoze ikintu kizima kurekura imfungwa 5,000 zigeze ndazita imfungwa n'aba espio barashaka ko ari mw'abakongomani b'ingenzi ariko kumva ko bafatiwe hano mu Burasirazuba bwa Kongo bagaca barungi ku Kinshasa batwaye Kinshasa gukora iki ngo CICR rya communauté internationale ya Croix Rouge ngo nizo batora ibakora hajya M23 yabashize batwara Kinshasa cyangwa ibirako bari kuri muri biri rero kumenya umfatiye mu Kamenge tamfatiye muri Rohero tamfatiye Kanyosha wo uza kuntwara ku muzinda gute ushakiye umuntu mufatiye ngaha mu Buvira kuko barahagera ariko barigerezako abahava batabona imbere n'inyuma umufatiye Bukavu umufatiye Goma CICR imutware Kinshasa gukora iki abeho gute ko umuryango wiwe uri ngaha nyene mwamufatiye ahubwo wewe muvuga ati nta kindi gisigaye baronderera imiryango asore imiryango yabo nimba yari umusirikare wa FRDC bamwintegra kandi mu gisirikare bamwintegre babivuze ko amadute naho babandanye kuko kirindi bavuga agatutatekeye ugatekura munini yes babako bituye katwaje turabire aha umutekano wo mu buseruko bwa Kongo twisunze kuri buno buco bufatanye igihugu cy'u Burundi ahaza Kamanyora Katogota za Sange aho urabizi ni hahantu bari ko baranahagwanira aho mu cibitoki babira babibere kuri Rusizi ubu uri kurabibona ngira baranabonda gasikanye babonda kuko hari umusozi ari mu cibitoki burebure cyane buhana bavuze yuko mu ntambara y'ubwo bashira ko ibikobiri sinzi ko wabonye umusozi burebure cyane hariya rero iyo uriko uraraba hariya za Sange uri kurahabona za Kamanyora zozo Kamanyora ko iri muri Prene iri muri Prene ugira babibere hajya muri ntoze za Ruhwa hari imisozi yo kuruhwa hejuru miremire rero aha rero hari imyiteguro mu bwo kidasanzwe ku mpande zose M23 ibiki yitegurira he muri Kamanyora mu gihe FRDC wazare n'ingabo z'u Burundi muri Katogota nabo bariko baripanga umwe wese mission M23 irafise mission kwinjira muri Uvira vyamwe bikunde yaramaze kubidesida ati dutegerezwa kwinjira muri Uvira kugira ngo abasiragire imvubu bagaragaze ko bagishoboye cyane rero kwinjira muri Uvira bariko barabitanu batabuye kongereza igitigiri cy'ingabo nyinshi n'ibigwanisho ndetse makuduse aro n'ibimodoka byinshi maze kwashika no uri kwingoho zini zirasakure cyarashize muri Kamanyora haro n'udufoto nigeze kurunga ikiba kandi nabonye n'ama ONG menshi ajeje gateka kazina muntu narabonye na FRDC ubwayo nyene yarango communique yarabivuze ko ngo M23 na sesere kirubahiriza kuko ngiriko yongereza abasirikare ku mirongo y'urugamba nta mahoro bagomba mu ncamake muri make binjirira ngaha bavungwa ngo binjira mu ijoro bava mu Rwanda bakinjira ngaha bavuza Bugarama muri Kamanyora ni bon hagura bizi naha niho ko nojabuka ngaho Kamenge mvuye mu Kigobe sivyo rero mu kuntu M23 ikiripanga muri ubwo buryo bikunde ipuse FRDC ingabo z'u Burundi babinjira ngaca basugeze mu sakara cya Uvira bahinjira ariko kurundi ruhande icizere ubaha icizere ukebura ubibona gute uko ndabibona bisa n'ibintu bigiye kuborohera si ibintu vyoroshe musherezami kuko MV plutôt ingabo z'u Burundi FARDC za Blackwater baba Tanzania baba Angola besubiriye muri Uvira abandi nabo bamaze gushika muri Katogota kuhashinga ya mamoroki arasakura bamaze kuhashinga vya vyuma bikomeye urumva imyiteguro ni ku mpande zose ahandi baza imisi yonyene izoduha inyishu nanjye ndabemereye yuko iyi myiteguro ikirabera ngaha muri Kamanyora na Katogota ko bagomba gutana mu mitwe iyi
ntambara je nzoyibereka live kuko ni mu Burundi nzoba ndiko ndayibona neza atakibazo na kimwe urumva bireka turabe eske M23 iravanza canke irasubira inyuma bagirukane kure kuko ikamuka itanguje ibitero bigaswata bayikura Kamanyora baca binjirana baca baduga hariya zangwemo ni FARDC izo birikira begereza ngombwa bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda abandi bahungiye muri Bukavu sizo rero iyi ni finale igiriwere ngaha muri CDK kuko iyo migwano kandi ndibuke ko M23 nta dure ifise kuduza indege byogorana cyane rero ko yatuziye wakuye akiri buri gitunga indege drone barazifise drone na bijya ntibikorwa je nababwiye bikorwa n'abacancuro ntibikorwa n'u Rwanda nico gituma wabonye bemeye u Rwanda rugwana parallellement rugwana ruri kumwe na M23 sino M23 icitwa ikirobere umuroberi kuko umuroberi ntatangura ari umuboss atangura ateseka afise ico yahunze n'ico haranira baga nta kintu na kimwe bafise baharanira canke bagwanira drone zose zikoreshwa hajya ni drone z'u Rwanda nta muroberi uronka amahera kugura naho bo yaronse uduza gute k'ikirere kiba gicunzwe na leta ya Kongo utanga ivyuma vyo guhakinga ivyo byose ni bije nini ya cane ikirere biconye n'ubwaco kidashobora kuko ivyo bikunda Boko Haram biduza amadrone hariya muri Burkina Faso kwa Traore hariho ni Boko Haram hajya hari abateroriste bahari bavuga ati reka tuduze amatrase Traore rero hari ibindi bintu utonyumvisha Traore we anifitiye igice gito bazi ko ibice byinshi se n'abaroberi muri Burkina Faso afite ibiroberi byinshi cyane hariya ariko nako ndaja kugushushanya neza ukungera umuroberi abamerewe bagibona ngo afise mantiba n'ibindi bintu by'imipodo hamwe yumva ati n'umusirikare canke yagiye kwifotoza yagiye muri photoshoot urumva rero je mbona ku mirongo y'urugamba kuri no ntambara agomba gusura kwatsa igana ngo kwisubiza Uvira bashaka botuza agasubiza ibirenge hasi uko bareko barabipanga niko nabandi bareko barabipanga kandi isi muri rusange iyo je nakunda kubabwira je no nahuye n'abantu baraho bankunda kunkurikirana bavuga ati Fle twagupinze bageze kumpinga muri commentaire ngo urabona ngo nyuma ngo rega ngo ivyo bindi batubwiye ngo biriko biraba ngo vende batubwiye ngo nivyo ndavuga rega kwanariza uramurika ndi hano sugufana aya mbo dabora arabona ko kumbwira ngo kweki ngo utavugira M23 ngo nk'abanyarwanda ndavuga none M23 ikigwana pour une bonne cause je nibarakije kamera nkaja kumugaragaro nkuko naje kubw'ikintu kizima amakuru yuko mu gisagara ca Goma nyene haraye haravuga amasasu menshi imbere yatumye abantu benshi badasinziriye inkuru wayumvise bon si yo gusa ariko wendere bifise neza mu bwima ariko inkuru ya Goma yatangiye kuvugwa hatangiye imigwano ikomeye hariya Nyiragongo kuko sinzi ko mwabonye ireresi je nawe nkoresheje mu kiganiro babanje kurasa mu kirere ngo bahorabe ko izi mbebwe zasaramwe ngo zigifise bwa bwirinzi bwazo hejuru ndabanze bona ngo misire nibagira nk'izingira batogaye yagiye gushira kuri ni mu giko rero muri Goma sinimigwano gusa ahubwo nabene gihugu ko barahunga barabanya ko ari déplacer baraba handi hantu mbere hari n'amakuru avuga ko ariko aragerageza ngo gusaba binjire mu Rwanda ariko Paul Kagame kugira ntibigaragare nabi canke bitetse uruhagarara handi ya Kanyaru swati kumaramara canke ngo bitetse uruhagarara mu bene gihugu b'abanyarwanda bahari hakurya ya Kanyaru za Rubavu Kavumu Ngomo ari hose muri turiya duce babankiye ariko barabaforsa ngo kuguma mu mazu mbere hakaba hari n'itegeko kumbure ngo ribabwira ngo uzo kwihenda ngo ariko arahunga hano muri Goma atetuwa umutekano muke execution ko executumva no guca bakwica bakurasa bakunyonga bakoresha imbugita bakubita ubuhiri uko basanzwe babikora mu kwica bene gihugu y'abakongomani barabiza nuko tuvuze ku kijanye na rwambuga abasasu kwa mu gisagara ca Goma byaro muri nijoro ryose ndetse abantu benshi baragize ubwoba byabaciye ubwoba ku buryo budasanzwe hari umuntu twariyo yanyandikiye yari mwandikiye utumati na mahoro kodi twaraye mwaraye impore twebwe ibintu bimeze nabi cyane kuko
ngaho ntitwaryamye mu karere ka Katoyi hafi ya Horebo ku musigiti ibintu ntibimeze neza haravugwa mu rw'amasasu urumva yuko abene igihugu ngaha baraye atamarafise mbwa hari inkuru ivuga yuko gusenga ngo ntibasenga neza ya Horebo rarakarije imbere y'abakirisu n'umusigiti urumva ahantu nyene ahurira n'abantu benshi nuko ku rundi ruhande biravuga yuko inyeshyamba zarasanye hagati yazo yes bapfuye ibifungurwa barapfuye ibifungurwa inkuru nayirose iyo nkuru narayikoze ko ngabo ndanababwira ndazi ko muvyibuka abakunzi ba Free Podcast ku kiganiro nayo n'abakorera ndababwira ko hariho umugabo yitwa Petro yarashe komanda wiwe yarashwe ngaha uwo mfise yitwa Tumusifu Maniraguha yarashwe na bagenzi yarashwe n'umugabo yitwa Petro Petro izina ryo rindi nagibagiye banamuvakiye ku moto sabo gusa ngo abona bashirasiyo y'inyeshamba inzara ngira bamaze inzara no kuvuga ngo ntibacoga ngo agize uku atora umuganda w'inda yiyaze naho ikivunde aravungagurika nta mwanya yakiro nkaho koga none uhuwa gute drone iri hejuru yaboga amazi bakuye hehe za foto bahora ngo ari bien habillé igisikare cyande video ubundi byari ikintu dukwiye kumenya est-ce que umusirikare iyo ari mu ishamba baho gute tuye kwitsenya ngo est-ce que bambara nabi bambara umusirikare mu ishamba ameze gute oya za foto za kera nko wari bivuze batwereke M23 none ko mengo y'amakaske ari nama infrarouge n'ubushoka n'ibiki n'ubuhini umonchako ibintu byinshi cyane ibintu bimeze nabi mu ruhande canke mu nzu ari mu ruhongore niko ndabivuga ko nese mbwebwe hajya mu ruhongore rw'imbere bazasarambwe ibintu bimeze nabi cyane nkuko Cody the Black ariko arabashikiriza nivyoroshe barashobora gumwe masaza ko badukurikirana yanditse avuga ati ino tumeze nabi nihari ari kuritera ibintu bimeze nabi cyane amakuru nayo yuko indege zasarambwe ziko zirarasana hari ifoto niba mutayitahuye umumotari ahetse uyindi muntu ujya ahetse ari hagati ahetswe ari hagati na hagati niwe tumusifu kandi ugiye kuraba n'amazina bitwa bazanimba zamanira kiza ndari manira gabara n'amazina yo mu Rwanda abanyarwanda rero baramwevakiwe bamukura hajya bamutwara ku moto bamutwara ku bitaro cyangwa strict sanitaire yitwa ngo CGCA Ndosho hano yitwa ngo Ndosho niyo yaje guhabwa ubuvuzi kuko amakuru nenda yafise ku munsi w'ejo ndanemerera abakunzi ba Free Podcast TV ko nabikoze kikiganiro ndabwira ko ninaronka ibikurikira murumva ko hano mwene data afise ayandi aje avyunganira ko kandi ntitramenya neza ko akiri muzima canke yoba yamaze yarishwe yarapfuye aferete amakuru nabose yeje yarapfuye tumusifu bakunda ngo finish quick go here Frek ndibaza mbona turabuze ikiganiro kuko mwana muremure ariko kwari synergy nyine byategetswe kubuku dukengurukire rero abakunzi bazina media zose Free Podcast TV na BFO News ari we Free Patriot na Cody the Black nkuko bisanzwe dukora tutiziganya dukora amajoro n'umutaga kandi tubagiye kwifuriza umunsi mukuru abakenyezi abakenyezi uko ziko twari kwa abakenyezi bari muri tubabanira abakenyezi bari mu bintu bita ngo mpaka prolongation bari muri prolongation w'abakangoreka uko ziko sikwari abakenyezi sico namye mvuga no bari cyo naguye mvuga cyo mvuka mvuga maze misi ndiko ndabicisha mu biganiro mvuga hari gihe tubona amafoto adashemeye y'aba mama abavyeyi bacu amafoto amavideo ugasanga ko atamba intambo zitabaho zidasiguritse bambaye igitenge cyabahaye iteka ryo kwitwa umumama kure w'Mars kuko umudamu arangwa cyangwa umuvyeyi arangwa n'igitenge ibaza yambaye igitenge gacha gutamba ibintu vya Kama Sutra n'ibindi byinshi ico ni kimwe
icya kabiri ndi muto ariko impanuro ndazashobora kuba zitavugwa cyangwa zidatangwa n'umugabo cyangwa n'imyaka cyangwa ukuze murabe kuno kwezi cyangwa ibi vyitwa Louis Mars ngo agateka k'abagore cyangwa n'ibindi kungera mu by'interpreta birakunda gutandukanya imiryango kumva zuko abagore bavyitwaramo nabi umugabo akaguha uruhusha mugabo batusanga yagiye nibiyo gutahura umwera mu maso y'umugabo wawe uri kuravyiyuka intebe tuyicara ko nkuko ugasanga umutwe ni utangura hariya amaguru ari hejuru ugasanga muca muke gusa mu vyigenzemwe neza nibagombe babahe ntibabahe no kwezi kwa Mars gusa nibabongereho kwa umunsi mukuru tabaho n'undi munsi mukuru w'nyitatu cyane benyine mu mwaka ariko gikuru nuko mutahura ikibanza c'umukenyezi mu rugo muri bamaboko igihumbi dukene kubona amaboko igihumbi yanyu muyakoresha ukuboko kumwe mu rumogi urundi muri kike donc barona baravuga ngo ntibere imbwa nk'abakenyezi muhure muhanurana ivyubaka ingo zanyu muturere neza nk'abana banyu ntimuhure muhura n'ibisare kuko habe nyene muri barya bakenyezi araho ingo ziba zarananiye kumvo zitandukanye ntibumve ko mvuze ngo zananiye kumvo zuko bananiranye hariho ingo zinazisaje zinanirana kumvo zitandukanye ariko gace usanga muri uwo mwanya urugo rwiwe rwasenyutse bimuvuye ko cyangwa bivuye ku mugabo yavyitwayemo nabi agaca aba wa mumere generale ko babita wa generale yicura yisohora kongera kicura uyo rero nawe uri umuvyeyi ukiri mu rugo rwawe muhuriye nk'ahantu muri ibi birori barimwo ugaca witwara nkawe uzotaha si 1h du matin canke urararewe birangira bakagabanye voilà muca bake naciye kure ariko conclusion nuko babukundira mu vyitwaramo ibisigaye n'ukuri bonne fête bavyeyi bacu yes hama abantu b'abadada babirimwo mugabanya kariro bose mukuru w'abakenyezi mugabanya kariro mugabo gusa umudada arashoboye umukobwa arashoboye kuba umukenyezi ariko rero bavanye nafata responsabilité ziwe yes mugabo nibagabanya kariro kuko nibo bagaragara cyane aho nabo yakuse migonga out igitenge kivamwo iburuzi kica hejuru kikavamo cyo gukenyera kigaca kivamo cya kindi cyo kurenzako sitople uhuye n'umukenyezi yambaye uko n'akarato kiwe n'isakoshi abasa neza yarose kumbure n'igitambara canke yasokoje akaja muri saro abasa neza cyane mugabo rero igitwa navuze ivyo nkumi nazo bashiki bacu ngo ndazo basemesa ko ndakuza kuruhuka barashonesha ivyo bintu mu gitenge cya Louis Mars ipasirime aha umugongo wose hamwe nakazahuze uko mu musiga kwa kuboneka urabiye no munsi ibintu nimwe bihagarike nimuhite ko umunsi mukuru n'abakenyezi kabisa mureke kugira w'abasirayeli queen nuko turakengurukiye rero dushireka akaburungu ego murakoze naho gutaha ibiganiro ni kwa kundi nyene kuri BF News ntahengeshanya gukora umutaga nijoro Frère Patriote kwa kundi hahandi ciao ciao